bite sawa urakomeye sawa nawe yego uno munsi mwadukumye ko muri conference yari gamije iki ahanini ni conference y'ibiki uno munsi novuga munini gose kuri label yacu Rockson Kingdom aho dushira ku mugaragaro indirimbo video kuko audio yasohotse mu kwezi guheze donc twabanje kubakoranya kugira tubabwire tunabamenyeshe Rockson Kingdom cyarico ndibaza byishimwa bitaho none nk'aba jeune bari bifuza kwinjira muri no label bo babwira iki ico kibazo hanini cyo raba uturongoye CEO ari we Serge Wise kuko niwe a detector tana iba yinegeje mu muntu akakubona neza hanyuma akagutora mukaganira hama ugasinya afise ibintu byinshi araba nkuko yaravye kuri twebwe hama dutora. Okay, none kuki washimye iyi label malgré ko tubona ayandi malabel yose aguma avuka ni giki washimye muri Rock School? Hanini ni imigambi myiza ishobora kunteza imbere gateza imbere n'igihugu hama hanini nico ikindi uracumva nta ukora ntagire icyo yinjiza n'ivyo birimwo mu byo banyeretse yuko ntazokora ngo ntambe nirorera donc ngize ikintu nzobona feedback akanoti musanze nka wowe wifuza gushika hehe uri muri no label indani novuga yuko l'univers ni ari limite sinovuga yuko nta limite nshaka aho isigarukira niho nzoshaka kuzogarukira. Murakoze cyane nari kumwe na Nasha Flox muri label ya Kingston. Merci beaucoup. Yari Black TV.